utokwemera muri clip uvuga ati je ko nkeshi barashaka kubwira ambaruku canke itambuku eske we muri clip ico utokwemera gukora nica biravana niyo ndirimbo ingene bimeze bashaka kwambara bivana niyo ndirimbo nana kimweze naso umva we nta kintu nakimwe utokora muri clip oya muri clip ebana digad fresh. Yes gaturamutse twifuriza ibihe vyiza aho muri hose turamutse twifuza gutera imbere mu kazi kanyu ka misi yose ukaba utaragira subscribe kuri Kwiza Online TV gira subscribe tukamubona ibiganiro vyacu vyiza biryoshe kuri microphone niho ndi mumenyere ndi Bienfait Customs twabazaniye umukobwa mwiza nkuko mumubona umukobwa keye umukobwa ameze fresh beshi muramuzi ari mu clip video menshi yahereye kwa Salbi arimo kwa Fizo arimo mu ndimbo nyinshi arimo mu ndimbo shasha yaroriro umururumbo reka tumuyagishe kujyana n'akazi kiwe nuko asanzwe ameze mu kibano mumenye byinshi kuri we tumuramutse gute ni sawa nawe neza fresh gutse na kuri mwiza nawe sana darenze ubibona gutse nuko musanzwe bibona mu clip umukobwa aratwika ararenze mama nukuntu azi gutamba babwira akazina kawe twagute usanzwe ubahe wavukiye usumyaka ingahe ubabwire vyose je nitwa Astiora ibyo banzi ko benshi gibusanye nurumva nkabamba unyakabiga akandi kazi usanzwe akazi kawe ukora nivyo byo mu clip cyangwa kwimvizio byose ndabikora je byose ndabishoboye. Okay mwavyumvise yavyivugiye nkuko nayo babwiye amaza kuja mu clip video menshi eske video yambe batanga kuja mu wagiye mu rya kera sana kera nabitangwe kera asha kera umwana muto nyine je nabikuriye nyene vya bintu nyo kuzunza nyene bitaraza fresh byose byari byaje gusa nyene ubu byararenze ubu birarenze ndatese. Okay clip video ya mbere wibuka wagiyemo yari indirimbo iyahe nyabantu kweri ebana gusa nibigeze ntibaye bwamenyekanye vraiment yari yakera cyane Okay video ya mbere basi wagiyemo kavuga ati video nayo igiyemo iramenyekana cyane ni iyahe zirahari vraiment nyinshi hariyo zaba Orege zaba Alvine korayo urimo ya funny doctor ni zaba Alvine Alvine agiyemo ni ya Kamisha hari izindi zitarasohoka nyine Domeka babwire zose zagiye zirabayita cyane ntazo wibu usanga waba wiplans n'izo wibu fila ziuka na nindi shasheruka gusohoka ya do na Fizo unayizi ni wa mukobwa ari abakobwa batamba murabonye bari mu mazi mwavugisha abantu benshi mujya ndirimba umukobwa arimo ndaza mwarambonye azi gutamba nawe ushaka kuri umustar ariko dukurikirana ukamuzana muri clip agutambira agutambiye ucu bishaka yuko agaruka cyane gose amawe ijya clip ya Big Fizo na Dojo Sani mko murayikora eske wewe wibagiye yuko niyasohoka bazoyakira gute mukiko murayikora twe je mukubwanje nibaje ebana ko izo birenze cyane bazoyakira neza gusa hano zaciye bihara ukuntu byahaye gute eske mko muratamba kujya nta masoni mwagize oya asha namwe usanzwe udafite amasoni je n'amasoni fise kweri nokundira nyene umutambi nyene umutambi cyane mwavyumvize ukaba umukeneye urashaka kumurondera akaza gutambira bakagenda fresh eske ijya ndirimbo wimaze gusohoka nk'abagenzi bawe bagi barakubwira ibiki baravye sero ukuntu mwagiye muratamba n'ukuntu yagira avuga ko ajya amajambo barayikunze sana n'ukuntu nyene nayitamvye tubona ko nayiryoheje cyane none uri muri clip we nta masoni urugira ya hasha wapi yaraheze n'amasoni yaraheze nk'uno kubyanga nyene dutambe nganye badushima akazi ki dutambe hotamba tangure none gatoyi basi dudepoze micro hasi nuhe muri inzu imaze gukorana akaguha amahera menshi barahari benshi sana barahari mbere yaguha amahera menshi yaguhanga man barahari tu nyene sinoyavuga gusa yego barahari kandi barayatanga oya menshi ya mbere turashovuga ati nitwaje muri imvye uvuge turashovuga ati jewe amahera ya mbere amaze kuma menshi naya mu kazi kanje yo gutamba muri video sinoyavuga man wapi tu baramaze kuyampa nyene menshi kandi
basi wowe nk'umurinzi agukeneye basi kugira uje muri clip nayo mahera utaja musi yayo oya turavugana turavugana uko bimeze biravana ashaka kunkenera ari ivyo gutamba canke ivy'ukwimvizyo umva biratandukanye tutokwemera muri clip uvuga ati je ko nkeshi barashaka kubwira ambaruku canke itambuku eske we muri clip ico utokwemera gukora nica biravana niyo ndirimbo ingene bimeze bashaka kwambara bivana niyo ndirimbo nana kimweje naso umva we nta kintu nakimwe utokora muri clip oya muri clip ebana god fresh urumva muri clip kwera ukeneye umukobwa yirekura umukobwa mwiza ko murabona umukobwa style nziza ameze fresh ukeneye uko aza gutambira muri clip urashaka kumurondera cyangwa duca ko twese tukakublanche mugakora umuti azogutambira clip igende fresh eske we clip umaze gukora ukishimira ko wayikoze neza n'iyawe hariyo ijya Dona Fizo na hari n'izindi zitarasohoka urumva niga mu rurumbo ni nyinshi cyane na Domeka twaradobetse Domeka ahubwo niyo je mbona irenze kweriwe kuko warabonetsemwo cyane sana ubu rero tubanze kubona bamaze kubicamamari ubu none wewe iyo uravye nko muri quartier sero ukuntu bababona muri clip mutamba urabona bavyakira gute hari abakobwa usanga bavuga ati bajya kubwa n'indaya ni maraya baridandaza eske wewe mu kibano bakubwira gute je mu kibano bayikunda cyane kwera babimenyereye ko ari ivyo vyiwanje nayo bakundishije basamwe nyine bakuze nyine muri quartier gatawujinga nyine utwikanye ndakaze ufate nko muhira abavyeyi iyo utashe bakabona clip video wagiye muri kuratamba kujya ubona baravyakira gute baravyakira neza cyane uko barabimenyereye kandi barabikunda cyane bakunda ibintu by'imiziki barabikunda sana dushimwe basi gatoyi indirimbo tambira basi gatoyi ngaha basi imwe gusukunda wumva utamba neza iyo yose simbirako umujyi umunyenga gumako mama tako oya mama ntuveko simbirako umujyi umunyenga gumako mama tako oya mama ntuveko clip azogutambira neza amaje kuja muri clip nyinshi yazivuze za Domeka Dr aravuga nyinshi zage zirabahitira mu rurumbo ya Loriro umva twayate vyinshi umva amaze kugira experience umukeneye uzomurondera tugusezere wadukurikiranye tukubwire ibihe vyiza bye bye.